muri kumugwa mukuru wa politike Igitega. Ngabanza gukengurukira by'ukuri abo dusanzwe dukangurana ibikorwa hari mu nama nkenguzamateka, haba abakozi abo bakenguzamateka bumvise yuko natwe uno munsi twoza kwifatanya n'abandi barundi n'abandi barundi mu kugira icyo dukoze mu guterera kugira ngo nanone kino gikorwa cy'iteka kiriko kirakorwa mu gihugu cyacu cyo kwiyubakira stade ikwije ibyangombwa, natwe nk'abakora mu nama nkenguzamateka tuhashike duterere twisunze cya kivugo cyo nyine cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye aha adasiba kudutera akana tubwira ati twese turi hamwe birashoboka, umwe wese akagira icyo akoze kugira ngo twubake igihugu. Kira noneho ndakunze kwivuga aho mpuze guca, iterambere ry'igihugu n'igiwacu sijya abanyamahanga, kino gihugu nitwe tuzocyubaka kuko ni iwacu. Rero aha by'ukuri umurundi wese aratewa kamo ko kumva igihugu cyatwibarutse, iyi mpetso y'u Burundi ari twebwe dukwiye kuyubaka, kandi ko twifuza igihugu ko kizosa niko kizosa, twifuza ko gisa neza tukagishariza n'ibikorwa nka mwene ibi ntamvo nimwe tutobishikako, kuko Imana yaraduhaye ibyangombwa byose, yaduhaye amaboko, yaduhaye ubwenge, yaduhaye amagara. Rero igihugu ni twebwe bwo kucubaka. Ndakeza by'ukuri ino komite igiye gukwirana n'ibino bikorwa uko tubona buri munsi intambwe ibandanya iba nziza. By'ukuri turabona ko abarundi dushoboye, abantu bahava bibaza ati kimbure nishira hamwe ryaronse isoko ryo hanze ririko rirakora ibikorwa nka mwene ibi, mugabe bigaragaza yuko abarundi turashoboye ingorane gusangira duhora tugira turikengera. Rero iyo umuntu yikengera usanga by'ukuri byagoranye. Rero iki ni ikimenyetso kitabesha yuko ubuhinga, ubumenyi, ubushobozi ku barundi tubifise. Ntambo rero nimwe yotuma tutubaka igihugu cyacu neza kandi bigashoboka. Muratwakirira kano ka bordero niko twashoboye kwegeranya, rero kazofasha nibaza guhemba n'umunsi umwe basi, kazofasha guhemba abakozi umunsi umwe, hanyuma mutwakirire iryo shikanwa. Ariko kandi nk'uko mwaduteye akamo n'ikindi gihe tuzosura kandi tugaruke, kuko ibikorwa biracyariho. Rero ryari iryo jambo by'ukuri ryatuzanye nk'inama nkenguzamateka kugira ngo natwe twifatikanye n'abandi barundi kugira ngo twubake igihugu cyacu, kuko igihugu cyacu kuko natangwe ndabivuga ni twebwe tuzocyubaka, nta bandi bazocyubaka. Ndeka tugihe amaboko, tugihe umutima, tugihe inguvu zose kugira ngo tucyubake. Kandi nk'uko nyiri icyubahiro by'ukuri yama yabivuze, ni byiza ko turiko dukora ibikorwa nk'ibi twiyumvira ku rubyaro rwacu, twiyumvira ingene tworusigira igihugu cyubakitse neza. Abatwitangiye imbere barakoze ibyo bakoze, reka natwe mu gihe cyacu nk'abakuze, nk'abavyeyi turabe icyo tuzosigira abazodukurikira, natwe tubasigire igihugu kimeze neza. Rero mwubahwa muradukengurukira kuri kano gatemanyi kavuye mu nama nkenguzamateka, kuno kuboko k'umuryango mudukengurukire. Ahasigaye Imana ibandanye kubakomeza, tukizera yuko mu minsi iri imbere nawe nk'uko umwubaha yabivuze tuza dufise ikibuga cy'iteka dushobora kwakira inkino mpuzamakungu tutiriwe turasembera, kuko ukwikurikiranya kuri ni ukwigaba, ukigaburira, ukibeshaho utazeye inze. Rero ibi ni ibikorwa bigaragaza yuko turiko by'ukuri dukomeza intahe yo kwikurikira, twashigikiza ibikorwa kandi ibikorwa bivuye mu nguvu zacu. Murakoze, Imana ibahezagire. Izina ry'inama nkenguzamateka rirongowe na nyir'iteka mukuru w'inama nkenguzamateka tuvyagiyemwo hano
n'umutambukanyi wiwe no kwizina ryanje nyene uno munsi uri hejuru n'umunsi w'akanyamuneza n'umunsi udasanzwe ku nama nkenguzamateka. Urwego rw'inama nkenguzamateka rero waravuze ruti si twe twotangwa mu kuja gushigikira ibikorwa vy'iterambere byo kwiyubakira inyubakwa iteye igomwe, inyubakwa mpuzamakungu, ikibuga c'inkino mpuzamakungu hano mu gihugu cacu c'u Burundi. Rero twagomba dushimira Imana yo yashoboye kudushikana ngaha amahoro. Murazi iyo tuza tuva nkuko nyene iteka yabivuze, tuje tuva mu ntara ya Gitega, ariko twavuze tuti reka na twebwe twishikire mu bikorwa rusange, tuje gushigikira bene wacu banyagisagara ca Bujumbura muri ibi bikorwa biteye igomwe. Rero bene gihugu bo mu gisagara ca Bujumbura, bene ivyubahiro mwese muri ngaha, uno munsi rero kugira ngo umuntu ashigikire ibikorwa arazana amaboko. Urwego rw'inama nkenguzamateka rero nabwo rwaje ruzanye amaboko kugira ngo ibikorwa biriko birabera ngaho rushigikire, kandi ejo ruze rugire ukuboko muri bino bikorwa. Ntigwaje imbokoboko rero, twaje twitwaje agakemanyi urwego rw'inama nkenguzamateka, ariko mubona ngaho tukaba twitwaje imifuko 100 y'isima kugira ngo duterere umuganda ino nyubakwa kugira ngo iduge. Tubikoze nk'uko abandi babikoze, twifuza kandi tunasaba nuko n'abandi ejo canke hirya y'ejo nabo nyene baze baterere mu kino gikorwa c'iteka kugira ngo twitere iteka, igihugu cacu citere iteka, twoye kwama turiko turazera inze, turiko turasabiriza, tuza dutira ibibuga mu makungu, kandi natwe dufise amaboko. Rero nagira ndabakengurukire kuri iki gikorwa c'iteka muriko murakora abanyagisagara ca Bujumbura, kandi mushigikiwe, murashigikiwe kuko nkuko nyiri iteka yabivuze, umukuru w'igihugu adufasha ko twese turi hamwe byose birashoboka. Murabona yuko ibikorwa bikorakorwa ari ibikorwa by'iterambere.